Very good facility kwa. Shotaye benzako upone bakuache baba. Shotaye benzako bemuko nabo. Ha? Muko bengi. Tuko hapa ni kwa ajili ya kuongelea maneno yenye kupita mgeni wetu wa Kalemi kuhusu bale benyewe kuondolewa masexe. Wanasema hatuwezi confirm, wanasema ke masexe yabo iko inaondolewa. Ilikuwa siku ya jana vendredi le 20. Yes, bakunzi ba Face Media TV reka ndababwira moro Imana bane namwe na cyane ko mwamaze kumva ku majwi ari Mr. Da Silva. Reka ndababwira ati hariho ibintu bimwe biriko biragenda bivugwa hakazana ndetse ama video agiye atandukanye bivanye ndetse nakahise canke se bivanye n'ikintu umuntu bamufatanye mugabe bikaba byari byakera. Uno munsi jenje kuguha umuco na cyane ko ibura ndetse ry'ibitsina haba ku bahungu ndetse n'ibura ry'ibere haba ku mwana w'umukobwa. Hariho abantu benshi bariko bashobora kuvuga amajambo menshi ariko nka G-Face twakoze uko dushoboye kugira ngo dushobore kuronka ndetse amamuko canke se aho bivugwa ko yuko byaje biva na cyane muri Kongo. Reka ndabashiremwe ako ka video mushobore kukaraba. Tuko hapa ni kwa ajili ya kuongelea maneno yenye kupita mgeni wetu wa Kalemi kuhusu bale benyewe kuondolewa masexe. Wanasema hatuwezi confirm, wanasema ke masexe yabo iko inaondolewa. Ilikuwa siku ya jana vendredi le 20 yenyewe ile rumeur ilicirculer sana mgeni wetu wa Kalemi, et nous en tant que autorité urbaine tulisema kama tushuke mu terrain twende tuangalie si réellement ile maka ni ya kweli. Wakati tulishuka ku polisi kulikuwa kaya batu tatu, imoya ya Mukan GD, ingine ya Route Makala, ingine ya Mutaf. Tukabakuta bote ku polisi. Wakati tulikuta ku polisi, tukakuta na muntu moya mweba alimusema kama yeye ndio mwenye kubeba masexe ya batu. Wakati tulibauliza, bakasema moya alikutana na mtu mkumuuza sigareti, ndio ile saa kumuuza sigareti akashendula sexe yake. Mwingine wa Mudavi yeye akukutana hata na mtu moya. Yeye alikuwa anakimbilia aende afate ku polisi akaoneka. Mena sana afika mu niveau ya Stade Sendwe. Akasikia mwili na mwingia baridi. Akukutana hata na mtu moya. Pale akajigusa ku pantalo yake akasema sexe inaregea. Pour le cas de notre jeune wa pa Banque Centrale, yeye alikutana na mtu wakapishana naye. Après ageuke nyuma akasikia mwili na mwingia baridi. Akajigusa akakuta sexe yake inaregea. Mais après vérification à la police, tukangalia kila mtu alikuwa na sexe yake. Lakini walikuwa shapiga ule mtu présumé mubaya na tukambeba kwa hospitali paka hivi eko mu masoin. Kitu tunaomba population ya Kalemi tunasema kama hii habari yenye kusirkile mgini wetu ni habari ya bongo. Kwa sababu mwa ile makaa yote lisemewa mu journée ya jana tuliverifie na tukakuta ni makaa ya uongo. Tulienda kukanisa moya kwa Ultra Beton, pasteur akakonfirme ke kuko ile ka, lakini wakati sie tulifika tukakuta mtu eko normal. Na tunaelewa kama ni stress yenyewe iko naingia mbanduku yetu ya Kalemi. Na nye tunawaomba batoshe ile stress. Ile ka après verification haina ako. Na tunaalika tena kwa bale benye kulalamika ke bana basomba masexe yabo. Wakati tutakamata mwingine na tunaverifie eko na sex, ule mtu tutamutia mikono ya justice ili afasirie alete maelezo zaidi, kwa sababu inakuwa ina créer panique mu population ya Kalemi pour rien. Ndibaza video murajije kuyiraba ndetse ndazi yuko muriko murayibona ukuntu iteye n'uburyo imeze. Urumva amwe mu majambo ya guverinoma ndetse ya Kongo iriko igenda yishura canke se ivuga. Anye ndafise ndetse akandi ka video kamwe muri utwo nyene tubigaragaza yuko abari ibintu bakoze canke se abari bindi bintu bagiye baragwamwo by'amaboro, ariko ugaca usanga bafatiyeho kuri
vya bindi bariko baravuga ndetse bijanye n'ico kibazo ciki n'ico kibazo cyo gutwagwa amagara kubera yuko bivugwa ati agukozeko direct amagara yawe abagiye. Ariko abantu benshi baravuga ati none nimba vy'ukuri urukingo rwayo kutatwagwa amagara nimbugo rukingo vy'ukuri ari ico gikwasho canke se igipengeri mu Kirundi bose ko bavyita bivanye n'intara, kuki mudashobora kugura ico gipengeri kuko kanatsinda kera mukiri abana mukiri na ruguru mwarakoresha ndetse igipengeri canke se igikwasho. Umviriza aka kamwe mu kandi ka video kashowe kugaragara ndetse kagoye cyane wewe uburyo yabivuga biteyemwo n'ubwoba kubanza mukumvirize cangaruka ndabasigurira ibindi. Very good faserie bikwaye. Shotaye benzako upone bakuache baba. Shotaye benzako bemuko nabo. Ha? Muko bengi? Mnatolewa. Wapi? Mnatolewa. Umu Kalemi? Asa yeye madawa mnatolewa. Kabila kanzamu ba huko na wengine bakule. Mko kabila kani? Kabila gani? Mko kabila kani? Muluwa kasai. Kama ni changana kama kale zao. Ya kwenda muwenya. Baba. Bana mbaka mbanga. Sipime. Usipime. Ndio mwenyewe akakukonga hivyo na kutosha bunti yako. Daktari habari na nunka ya maboko kwenda. Jo yeye kwa benzake asebe ko tuba mingi. Hivi ushabeba wangapi baba? Daktari Timothée na mbesa babusa mbele. Ushabeba bawili. Asa yeye mambolo yako iko. Mutairudisha mambolo wenyewe? Mbolo itarudi. Au yuya yeye mbona na yote kuishendula mwe kuirudisha. Ha? Ndibaza yuko mwajeje kumviriza ku video ndetse kagaragaza uyo muhungu aho bitwa nyene urumva neza uri kurumviriza n'umukongomani ndekeka yuko nivyo yavuze mu indani byumvikana kandi bitahuritse yumva amajambo amwe yagiye arasigura amwe bigaragara canke se bikagenda bigaragara yuko ivyo bintu ari byo kuko bamubaza ati muri bangahe nawe kishura ati turi benshi tuza tugagukora ko hama ubuzima bwawe bukagenda buginda akagirira. Ndeka nongere ndabumvishe bamwe rero ngaha anye mu gihugu ivyagiye biba haba ku munsi wejo haba ku munsi wa hirya yejo n'urukurukuru uno munsi aho uhura n'umuntu uwo ari we wese ndetse kanatsinda utamuzi ku buryo ashoboye no kugukora ko utamuzi birangira abantu batangiye kumugira nabi kubera yuko bisanzwe bibujijwe canke se uyu mwanya biko biravugwa yuko atagukora ku muntu kuko iyo umukoze ko ngo igihimba cirondoka kica kigenda. Umunsi wejo niho hagaragaye amavideo ndetse abivuga nkuko onye muriko murabibona ngaho onye bivugwa iby'umuntu wo mu Buyenzi akoze kundi ariko byarangiye afashwe asinzikarizwa ubuzima. Mu nyuma niho haciye kugaragara yindi video kumutakura naho nyene igaragaza abantu bariko bakubita babaziza ngo nuko ngo atwaye ibihimba vyirondoka by'undi mu kumukora ko gusa. Uyu mwanya rero reka ndabashiriremwo iyo video zose uko zingana kugira ngo mushobore kuziraba nukuri ibi bintu ndetse ugiye kubiraba canke se ugiye kubyumviriza ukuntu bimeze nirimentanya kubera yuko je ntavyo ndemera usibye abantu benshi ko guma byemera ariko nimba igikwasho aricyo ariko rukingo nimutore ivyo bikwasho hama mushobore ndetse kuvyiyambika canke se mushobore kuvyambara abakunzi ba Face Media TV kandi babwira ati yari Mr. Da Silva mwitingwanyu okazubishimwe kandi kwakina kakabiri gatanu indwi ciao ciao. Hagarara kwibarabara rya 12 muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu bashaka kwihanira abanyagihugu babiri bavuga ko bafise amamuko mu gihugu kibanyi ca Kongo bakaba babagiriza kwiba ibihimba vyirondoka ku bagabo bane bariko barakora imiduga ku nimero 17 kuri iryo barabara inyuma yo kubaramutsa bagakorana mu ntoke umwe muri abo bagirizwa hakaba yakomerekejwe cyane igipolisi kikaba cahavuye kijana aho bagirizwa n'abagiriza ku gipolisi gikorera kuri zone Buyenzi kumvo z'amatohoza. Mugenzi wacu Venani yo mwongere yahashitse aratubwira uko byari bimeze. Bamaze kumubona nabo bajyana abanyagihugu bazindutse kuri wa gatanu bafata
abanyagihugu babiri bavuga ko bafise amamuko mu gihugu kibanyi ca Kongo ho bagiriza gukoresha ibintazi mu kwibimba vy'irondoka ku bagabo n'amabere ku bakenyezi n'agacavu kenshi. Abanyagihugu twasanze baratwiganira uko vyagenze. Ibihimba vy'irondoka babitwaye ari umugabo yavugishije uwundi akamufata mu minwe, ubwo nyaca yumva umuka aca avuga yuko ngo bijya bintu kumbe nivyo ndumva ko bijya bintu vyanje vyagiye, aca amubwira ajya mu bugabo nuva ngaha makungu dusubiza ibintu vyanje. Kute baramukije umusore umwe ngaha agiye kuraba munota umwe asanga ibintu byose biraheze. Bamaze korora abagabo, abasore, abahungu, abakobwa, ibere riragenda nivyo hasi bivamo abavyeyi bibarukamwe ibibondo ha mu Burundi. Nukuvuga bimaze kugenda. None ejo hirya ejo tuzosubira kuronka inyungu y'igihugu, tuzoba turiko turahomba abantu n'ibintu. Nyuma y'uruhagarara abajeje intwaro barengeye gusubiza inyuma abanyagihugu bashaka kwihanira, havuye haza inzego z'umutekano kugira ngo zifashe. Izo nazo zikaba zaciye zikura haba abo bagirizwa kwiba nabo bibwe ibihimba vy'irondoka hari ibiro vya zone Buyenzi. Abanyagihugu bari kw'iryo barabara bakavuga ko ico ataco gihano bari bakwiye. Biratubabaje cyane, twari dukeneye kubafata tukabahana tukabakubita kubera ko baje inyankiriza Burundi ejo hirya ejo nta miryango yindi tuzosubira kuronka. Ufata umuntu akoze ikibi mukaca mumushira hagati bakamuha indero n'undi munsi ntibizosubira. Umuntu mwene uwa afashwe kirazira kuba aradinda kuhindirizwa, none ubwo butungane buca bumukingira gute kandi ariko arahomvya igihugu? Byari bikenewe ko mubarekura mukabareka abapolisi bakareka abantu tukabakubita tukabahana no kubica tukabica kuko nabo bariko barica. Icyo mbona inyamiramabi zodufasha kugira ngo abo bantu babakure ngaha hantu mu gihugu cacu kugira tubone tugira amahoro ngaha mu gihugu cacu. Abo bagirizwa n'abagiriza bakaba baciye bajanwa ku gipolisi gikorera kuri zone Buyenzi kugira ngo bumvirizwe. Yamara umwe muri bo akaba yajanwa muri mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura kuvuzwa kuko yari yakomerekejwe n'abanyagihugu imbere y'uko intwaro n'abajeje umutekano bahashika.